ndabahaye ikaze muri kino kiganiro ikiyago c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Hisunzwe ingingo ya 51 y'ibwirizwa nshingiro ry'igihugu c'Ubuhindi mu gutsimbataza amahoro n'umutekano ku isi, ishure Montessori ryo muri ico gihugu ryashinzwe n'umuryango wamuka ku ntwari Gandhi ryaratumiye nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi nk'umuhinga dasanzwe mu vyo guhinyanyura no kwemeza amategeko n'amabwirizwa mu nama mpuzamakungu igira iya 24 y'indongozi nkuru mu vy'ubutungane, aho yagiye aherekejwe n'umugwi w'abashingamateka. Iyo nama yatanguye ku igenekerezo rya mbere kugeza kujyandwa Munyonyo uyu mwaka w'ibihumbi 2023, ikaba yarifise intumbero yo kwiga ibibazo bijanye n'agateka k'abana, aho barabira hamwe ingene hoboneka intumbero imwe ku isi yose yo kurera abana no kubigisha kugira bazovemwo abagabo n'abakenyezi bijunja n'ijambo bazoramutswa ubutungane ku isi yose. Harabaye kandi no kwemeza itangazo rikomeye rijanye nuko umwana yoregwa mu bihugu bitandukanye vyo ku isi kugira ngo azobe kazoza n'umwizero ku bihugu vyose. Muri ivyo bikorwa nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi akaba yarashikirije ijambo nk'umutumira dasanzwe. Jadish Gandhi, for his invitation for Burundi delegation attend this 24th International Conference of the Chief Justices of the World. Jadish Gandhi ku butumire yaronkeje intumwa z'u Burundi kugira zitaba inama mpuzamakungu igiriya 24 ihuza abakuru b'amasentare ku isi yose. Mu nkundire nyakubahwa Dr. Jadish Gandhi tubasangiza akanyamuneza dufise ko kwitabira inama y'agaciro ntangere kuri kiremwa muntu na cane kugwaruka. Turakenguruka vyimva mutima utwigoro twanyu mu kubaka Afrika y'amahoro, aho usanga hari umutekano ntangere hahimbaye kuba. Turabizeye cyane ku butwari bwanyu bushingiye ku bwitonzi, ubuhinga n'ubushishozi ntangere. Turashimiye kandi ishure Montessori ku mwitwarariko ntangere ryagize mu gutunganya inama. Turashima kandi ubutwari n'ishusho nziza yerekana nk'ishure rurangiranwa ku isi mu guteza imbere igisata c'ubutungane. Turakengurukiye abanyeshure bitanze mu guhuza abanyecubahiro bo ku isi mu ntumbero yo kwerekana imbono shasha y'isi ishingiye ku ntwaro y'ubutungane nyezina. Turabashimiye kandi n'ukuntu bashikanijwe kure ry'ibibondo bishika miliyaridi 2.5 batibagiye n'abari mu rungano rwa kazoza kugira baze bakorere mu butungane koko ubahiriza zina muntu wese. Twagira tubabwire ko mutari mwenyene muri ibi bikorwa vy'iteka. Abene gihugu b'Abarundi hamwe n'indongozi zabo barabashigikiye nk'uko mubibona twabigaragaje nabo twagendanye. Kuvyerekeye agateka ka zina muntu, ugwaruka rw'u Burundi rurakora rutiziganya kugira rushire mu ngira kamo mu batera mu mategeko ngenderwa ko kugira bubaka ubumwe bw'isi butunganije neza. Ivyo bigaragarira mu migambi y'urwo rwaruka yo kwiteza imbere no gushira mu ngira amategeko ngenderwa ko ajanye n'agateka k'abana hisunzwe amabwirizwa ngenderwa ko y'u Burundi. Twagomba kubibutsa akamaro k'icivugo cafatiwe ko muri runo ruganda, ubumwe n'agateka k'abana bishimikiye mu mateka mpuzamakungu. Vyongeye abana barahungabanywa n'ibibazo biri mu bihugu bitandukanye ku isi. Akarorero gahari ubu n'intambara ziriko zirasasika inganda ku ubuzima bwa kiremwa muntu n'abana batagira uko bangana. Kazoza k'isi kari mu biganza vy'abana atagukekeranya, bategerezwa kwigishirizwa ku isi itagira inkomanzi. Harageze ko bafata ingingo bahaguruka bakiyamiriza ihohoterwa ku bana. Koko hari vyaranguwe ariko bisaba ko indongozi ku rwego rw'isi bagira ico bakora. Abana barahura n'intambamyi nyinshi nk'amabafatiye ku bitsina mu turere turimwe intambara, ugasanga batwaye inda zitifujwe.
abana barabura aho bivuriza n'uburyo bwo kwiga neza biragaragara. Ibirori vyo ku muhingamo wo ku munsi wa gatanu vyarimwe inyigisho ikomeye yaciye mu ndirimbo nka abana nibo ba mbere bakorwako n'intambara, duhuze isi mu kuba mu mahoro. Ni nk'akamo katewe indongozi kugira bahaguruke banafata ingingo. Harageze rero ko abafata ingingo baja hamwe mu ntumbero yo guhangana n'intambamyi zose zerekeza ku bana. Niko haratewe intambwe, ariko indongozi zo kw'isi yose bari bakwiye kuva mu majambo bakaja ku kivi mu gushira mu ngiro ingingo zafunditswe. Intanga ishemeye n'indero y'abana mu miryango. Mu vy'ukuri indero y'umwana yegwa n'abavyeyi yakiri muto, yamara iyo ndero iratandukira abo vyega. Niko mu Burundi umwana ntaregwa gusa n'abavyeyi bamwibarutse n'uw'igihugu cose. Mu Burundi indero y'abana yisunguye umwibutsa, umwana si uw'umwe, bisigura ko indero y'umwana itaraba umuntu umwe ahubwo ishinzwe ikibano. Na leta ubwayo irabifisemo uruhara runini mu gihe itunganya inyigisho zishimikiye ku gukunda igihugu, ibikorwa abavyeyi n'ibindi. Twiyumvira ko iyo ngendo yokurikizwa no ngaha mu Buhindi, aho leta yotunganya inganda z'inyigisho zifatiye ku burongozi bwiza no gukunda igihugu mu gihugu cose. Kuri ivyo imiryango, amashure, ikibano n'uburongozi bategerezwa gufata ingingo zirashe hatibagiwe ivyankenerwa ku bana. Inyigisho za mbere ku bana ziragira uruhara ruhambaye mu myitwarire yabo ya kazoza, iyi nayo ikazogira ico iterera mu kibano. Mu gihe abana batitaweho bikwiye, bashobora kuba umutwaro bageze mu bigero. Muri rusangi Uburundi burashigikiye indinganizo ya politike ishingiye ku kubaho neza kw'abana. Kubw'ivyo rero igihugu cacu carateye umukono ku masezerano mpuzamakungu y'agateka k'umwana igenekerezo rya 19 Gitugutu umwaka w'1990, umwaka umwe imbere gato y'uko inama ya bose y'ibihugu vyo kw'isi biyemeza ku igenekerezo rya 20 Munyonyo umwaka w'1989. Uburundi burashira mu ngiro kandi amasezerano ya Afrika y'agateka k'abana no kubaho neza bwemeje ku igenekerezo rya 28 Ruheshi umwaka w'2004. Muri make kugira ngo abana bacu n'abazobakomoka ko bagira ubuzima bwiza, isi itegerezwa gutunganywa hisunzwe intumbero igihugu cyose kibwirizwa gushira mu ngiro biciye mu iringanizwa ry'intwari ikomeye. Ni kuko umutima ushima wanje bwite hamwe nabo twagendanye twashimye kugaragaza umunezero kukuntu mwatwakiranye igishika kuva dushika mu gisagara ca Lakinowe kugeza no munsi. Uburundi nk'igihugu cunze ubucuti bw'imibano n'igihugu c'Ubuhindi kuva kera, guhamagarira bene gihugu b'iki gihugu kugendera igihugu ca Afrika, igihugu c'amata n'ubuki, umutima wa Afrika. Mwomenya ko Uburundi ari igihugu ciyubashe kandi gisabana n'abanyamahanga. Tuzobakirana akanyamuneza, umunezero n'icubahiro. Mu gusozera twashaka tubamenyeshe ko dushigikiye iyubakwa ry'isi iteye igomwe, aho urwaruka ariko rushikirwa n'amaba atandukanye acibonekeza n'ubu. Icifuzo cacu nuko hobaho ihuriro mpuzamakungu ry'urwaruka hamwe n'uburyo bwo kubakingira bwizewe kandi buhumuriza. Turabipfurije ibihe vyiza bizozana ivyamwa ku kubaho neza k'urwaruka tutitaye ku mwanya bizofata. Event that will bear fruits for the welfare of children, no matter how long it will take. Inyuma y'iyo nama nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka yaratumiwe kandi mu mubonano wahuje indongozi nkuru z'ishure Montessori, abakuru bo mu nzego z'ubutungane hamwe n'abanyeshure, aho yaboneyeho n'akaryo ko kwishura ku bibazo byabajijwe n'abo banyeshure. Ikibazo nk'icyo reka ndakibone muri rusange kugira ngo igihugu gishobore kubakwa no gutera imbere, cyane cyane gifatiye ku ndero nziza. Sinza kuvuga byinshi mugabo twebwe mu gihugu cyacu turiko turagerageza kugira ngo indero kugira ngo dushobore guhindura ibintu, kugira ngo dushobore guhindura n'abantu, kuko guhinduka kw'igihugu no guhindura ibintu ugahindura n'abantu. Ikintu cya mbere cyo gukora turiko turakora nuko nyiwacu
abana bakiri bato bigwa ku buntu, eka no kuvugwa kugeza ku myaka 5 bavugwa ku buntu. Aha no kugira ngo turamire abana hakiri kare, hanyuma bose tukabashyira mu mashuri. Kwiga bihindura ibintu n'abantu. Noneho ibibazo byose by'igihugu bigaca muri izo nyigisho, kandi nivyo koko, kuko hambavu y'inyigisho zitangwa n'abavyeyi, izindi nyigisho zitangwa ku mashure, izindi nyigisho zigatangwa n'imigambwe, izindi nyigisho zigatangwa n'umukuru w'igihugu. Ibyo tubishize hamwe byose turabona ko ibintu bigenda bihinduka. Aha no kuvuga rero yuko mwebwe muriko muriga, naravuze nti kumbure nk'abazobishobora mwoshobora gushika iwacu kugira ngo tubere nyene turiko turakora, kuko bivuga ku majambo gusa ntibikwiye. Kwigisha inyigisho, hariho n'inyigisho twebwe tuvuga z'ugukunda igihugu, the patriotism, kandi n'inyigisho nk'ubu hariho abariko bariga, n'inyigisho zijamwo abantu benshi, abize, abatize, abashaka kugira ngo biyongere mu byiyumviro, navyo birafasha cyane kugira ngo igihugu gihinduke. Mu gusozera urwo rugendo, Nyeniteka Gerase Daniel Ndabirabe yarahaye umubonano umuryango wamuka ku ntwari Gandhi usanzwe ari wo watanguje iryo shure rya Montessori, yongera arabashikiriza akaganuke. Muri iyo ntumbero nyene yo gutsimbataza imigenderanire y'Inama Nshingamateka, umukuru w'Inama Nshingamateka Nyeniteka Gerase Daniel Ndabirabe yaragize urugendo rumushikana Ijuba ku mugwa mukuru w'igihugu ca Sudani y'Amajepfo, aho yitavye inama igira 16 y'abarongoye amanama Nshingamateka na nkenguzamateka y'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko, hamwe n'abarongoye inama Nshingamateka yegukira uwo muryango EALA. Iyo nama ikaba yatanguye ku igenekerezo rya 16 Munyonyo uyu mwaka w'2023. Ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye, Nyeniteka umukuru w'Inama Nshingamateka aganutse yarashikirije ko baganiriye ku bijanye n'ikibanza hamwe n'uruhara rw'amanama Nshingamateka na nkenguzamateka yo mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, hamwe rero nico bashitseko muri iyo nama. Ubundi abashingamateka n'abakenguzamateka bategerezwa gukorera hamwe, bikavuga yuko rijya shira hamwe rya EALA ubundi niryo ryasa niri kontrola canke rikurikirana ibikorwa byo muri EAC, ibihugu byose byo muri EAC. Ariko rico twagiye kubona nuko muri traité, masezerano agenga EAC, twagiye gusanga yuko ikibanza c'abashingamateka, ikibanza ca EALA atakirimwo. No kuvuga rero umuntu aca yibaza ati none EALA hari abashingamateka bariyo bariko barakora iki, ntaco bariko barakora. Twari twagireyo kugira ngo turabe ingene twogorora, twumvikane ico shobora guhinduka muri ayo masezerano. Twebwe rero nk'u Burundi bari baradutumye ngo tugire ico twoshikiriza, twarashikirije ico tubona cokorwa kugira ngo noneho EAC koko ube EAC ikurikiza demokrasi, no kuvuga irimwo abashingamateka, irimwo amaparlema, kugira ngo noneho EALA ishobore kubaho, ikore neza, ikore yisanzura. Mu byo rero twatanze sinirirwa nja kure, twavuze yuko havuye inama y'abakuru b'ibihugu muri East Africa, muri EAC, havuye inama y'abakuru b'ibihugu, haca hakurikira
inama y'abaperezida b'abakuru b'amashingamateka n'amakenguzamateka muri kano karere. Hanyuma nyuma yaho hagaca hakurikirwa n'inama y'abakonseil des ministres, inama ihuza abashikiranganje. Ariko imbere y'uko tuja ku nama y'abashikiranganje, uvuye kuri iryo shirahamwe kuri iyo nama y'aba bakuru b'amashingamateka n'amakenguzamateka mu karere, haca haza biro. Iyo nama irimwo biro. Iyo biro yo muri iyo nama y'abakuru b'amashingamateka n'abakenguzamateka mu karere, iyo biro icibamwo umukuru wayo atorwa nawe mu ba president b'amashingamateka n'abakenguzamateka agize akarere. Hanyuma hakaza mwo icegera c'umukuru wa biro, nawe nagatorwa mu bakuru b'abashingamateka cyangwa abakenguzamateka bari aho. Hanyuma hagaca haza secrétaire wa biro. Uyo secrétaire wa biro nico twebwe twatanze nk'interano ikomeye. Iyo secrétaire wa biro niwe acaba wa mukuru w'inama nshingamateka w'inama y'akarere, nshingamateka y'akarere eyala, niwe rero acaba secrétaire wa biro. Gutyo yinjiyemwo akaba secrétaire wa biro, twagiye gusanga ibibazo byose byagiye bizuka, haba mu bijanye nuko eyala itigenga, haba ibijanye nuko parlement zitabaho zidaserukiwe muri EAC, haba ko abashingamateka n'abakenguzamateka badaserukiwe muri EAC, haba ko secrétaire umunyamabanga mukuru w'akarere ashaka kugira ngo ategeke eyala, kandi bidakunda kugira ngo ibyo byose bihave, haba kugira ngo iriya nama novuga yuko iya nama ya eyala igashira hamwe rya rwego rwa eyala, haba kugira ngo rushobore kwigenga. Nk'ubu ndabaha akarorero, hariho amakosa ashobora gukorwa muri eyala agakorwa n'abakozi ba eyala, mugabo umukuru wa eyala ndashoboye kugira icyo avuga, mpaka umunyamabanga mukuru w'akarere kwa EAC niwaza gukosora ibyabaye muri eyala. Murumva ko ari ibintu bitumvikana. Ibyo tuvuga tuti ibyo ntibyobandanya uko, n'ibindi rero no twavuze tuti ibyo twebwe nk'abaserukiye Uburundi twarabishikirije, noneho dusaba nuko bizoheza bigashikirizwa abakuru b'ibihugu kugira ngo bemeze muri iryo hinduka ry'ayo masezerano, ibyo babishiremwo ibyo twavuze. Muri iki gihe c'akaruhuko k'abashingamateka bariko baragendera intara zitandukanye z'igihugu, bifatanya n'abenegihugu mu bikorwa bitandukanye birangurirwa mu ntara zabo. Ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 21 Munyonyo uyu mwaka w'2023, icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka nyakubahwa umushingamateka Abel Gashatsi yaritabiriye ibirori byo kwakira urumuri rw'amahoro mu ntara ya Muramvya. Urumuri rw'amahoro rwo ku nshuro ya 17 rukaba ruriko rurazunguruka amakomine yose agize Uburundi. Umushingamateka Abel Gashatsi akaba yagwakiriye muri komine Bukeye kw'ishure shingiro rya Gahaga, ahari hasanzwe hariko harabera ibikorwa byo gusiga isima ibirasi byo kuri iryo shure.
mu birasi bituma ubumenyi bwiza cyane. Barikubwira bati abajejwe bati tumanuke hepfo bagire sene. Urumuri rukaba rwabandanirije muri komine Muramvya aho imvukira za Bukeye zarushikirije indongozi za komine Muramvya ku ruzi mu Barazi, aho naho rukaba rwaciye ruja kumurikira igikorwa cyo kugurura ipompo y'ibitoro yitwa station Irakoze y'umugwizatunga w'imvukira ya Muramvya. Urugendo rwabandanirije ku kibuga c'inkino Stade Royal c'Imuramvya ahasanzwe hariko harubakwa ubwugamo. Mwijambo yashikirije icegera ca kabiri c'umukuru w'Inama Nshingamateka yasabye abenegihugu hamwe n'imvukira za Muramvya kubumbatira amahoro n'umutekano mu gukomeza inyabune kugira urumuri rw'amahoro rubandanye rumurikira igihugu n'imiryango. Agasaba kandi abenegihugu ko bokura amaboko mu mpuzu bagakora amasaha menshi ashoboka mu ntumbero yo kugwiza umwimbu. Ikindi noshikiriza ngaha nugutahura neza urumuri, bavuze urumuri rw'amahoro. Banyabukeye bene wacu, Banyamuramvya bene wacu, ntimubifate minenegwe. Uno munsi murabona akanyamuneza nuko dusasagajwe mu mahoro. Harabaye igihe tutayabona, turagira ingorane. Urumuri rero rutumurikire maze abarundi twese twumve ko turi mugabo umwe, twumve ko turi bamwe. Ivyadutandukanije muri kahise, igihe urumuri nkuru rutashobora kwaka, urumuri rwaca ruzima, ntibizosubire. Twumve ko ata kibazo c'amoko mu Burundi, ikibazo c'intara mu Burundi, ikibazo c'injyane z'amadini mu Burundi caheze. Twumve ko ikiduhanze uno munsi nuko uru rumuri gotumurikira tugashika kuri ryahangiro nyene icubahiro yatumenyesha ko tuketegerezwa gukurikira. Iryo naryo zirindi barishikirije nuko turi hamwe, turi kumwe twese, tukabona inzira imwe, ubunebwe tugashira ku ruhande. Nuko 2040 twoba igihugu cigaba kikigaburira, maze muri 2060 tugatera imbere. Ivyo rero ntibizoshoboka mu gihe bamwe muri twebwe harabakwega amaguru, mu gihe harabatonda ku kivi abandi bagatonda kwirigara mu kabare, mu gihe hari abagenda kudandaza kugira bagwize umwimbu, abandi nabo bakaja mu kinyegero kugira basahure, kugira ngo bagire fraude. Zizoshikako mu gihe ibisata vya leta tariko bikora nk'amashaka y'amashirahamwe. Ivyo navyo nuko igisata c'indero kirerera Burundi, tukaronka abana bazi ubwenge, maze tukazoronka abazodusubirira. Nuko abajejwe umutekano bakora akazi kabo atawe barenganije. Nuko abaganga bavura neza. Nuko jeje intwaro batunganiriza abo batejwe. Umukuru w'umutumba akavyukazi ku mutumba wiwe ingena bene gihugu bavyutse baramutse, akabamenya, akamenya imburakimazi, akazihanura, maze abarundi twese tukaja ku murongo umwe.
rero bene gihugu ikindi gihambaye no gufatana mu nda, no gufatana mu nda. Tudafatanye mu nda hamwe dushobora gushika. Abanyamigambwe bakumva yuko kuja mu mugambwe uyu canke uyu ari nk'amashugwe y'igihugu, ntihagire uwinuba uwundi ngo nuko badasangiye umugambwe, kuko igihugu kigizwe ninjiye mu nzira ya demokarasi. Imigambwe itegerezwa kubaho, tugira tuje mu matora tuyategure neza tudaterana inkokora muri ico gihe rero, kandi tudahababuka, kuko imigambi twihaye nuko tuzoja mu matora mugabo ibikorwa bibandanya. Ntihagire rero usamazwa n'ibi na biriya, hama mu twese tubinderetsi z'uwo wese, kuko injavyi zamaho. Abifuza ko twosubira inyuma ntibabuze, nukuba inderetsi. Wewe aho uherereye wumve ko ya nyabune ikora neza mu ntumbero yo gutsimbataza ya mahoro n'umutekano, maze rwa rumuri rwacu rugume rwaka, rugume rumurikira abarundi. Nk'userukira bene gihugu, icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka yarashimye bivuye ku mutima agaseke intwara rumuri zashikirije zikarungikanywe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu, kagizwe n'imifuko y'isima 500 izofasha mu kubaka ico kibuga c'inkino, hamwe n'iyindi yagiye iratangwa aho bagiye barasanga bene gihugu ku kivi. Ruvuye mu ntara ya Muramvya, urumuri rw'amahoro rukaba rwaciye rubandaniriza mu ntara ya Gitega. Aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye, naho ubutaha.